kuko twe ntitwifuza kuva ngaha mu Gatumba niho twavyariye niho abana bakuriye nta handi hantu abana bacu bashobora kuja. Twebwe dusaba leta idukorera Rusizi kuzoguma ko adufasha ibyo turya tutagira aho turyama, ibyo nacyo byo tumarira nahandi izo mfashanyo zose zoguma ziza tuzironka muga tuzirira mu barabara abandi tuzirira muri Nyamazi nyene. Mu Gatumba inyuma y'umwuzurira hononye ibitari bike ugatuma n'imiryango myinshi itizabo. Ubu amazi yatanguye kugabanuka. Imonesha kure JCTV yaratembereye muri aka karere yibonera uko ibintu vyifashe. Imiryango itari mike iri kwiragerageza gusubira mu ngo zayo, ariko benshi ntabwo batinyuka kuzinjira kuko amazi yaranyengetereye mu mishinge y'amazu. Ku mpome no ku mishinge huzuye imigaga yerekana ko inzu zishobora guhomvoka umwanya wari wo wose. Imiryango myinshi ikaba yaciye hitamo gushinga amahema aho amazi atashitse. Amazi yashoboye kugabanuka uru ruhande gwagabanutsemo amazi mugabo naho nyene nibi bice nka twebwe twavuye mu mushasha duhungira ino aho twubatse uduhema ntiharagabanuka amazi ngo dushobore kudusubiramo turicariyo nyene mu macumbi twagiye kusembera handi. Ikibazo cy'isuku kiraragishinga bene gihugu bo mu Gatumba, amazi yo koga, ayo kunywa nayo gutekesha kugira ngo aboneke ni ntambara ikomeye. Ibido imwe y'amazi meza igurwa amafaranga 500 kubera mikoro make. Abene gihugu benshi bakaba bahitamo gukoresha ibiziba byasizwe n'umwuzurira. Utuzu twasugumwe nitugikora kuko twatewe n'umwuzurira, gutyo ivyarimwo vyose bigatembana n'amazi. Amazi yo kuyoga yabaye nabi ntituyaronka, aho razinduka nijoro aha abakenyezi ntibakiryama, mbere bose havoma abagabo bakaza kuyarondera ibujumbura y'amabomba. Nayo hano mu Gatumba ho nta mazi kugifise rwari rufise yamabimenya ayaduteye nyene. Ikibazo cy'isuku nta suku rihari. Iyo suku tuyige gute? Tuva muri amahema tuja muri byo bizi. Tuja n'amazi yonyene y'amabombo ntayo dufise ubu. Amatiyo yose amenagurise kumesa n'ikibazo tumesesha amariba. Hanigiye bigorana no kuyoga tukayiyoga no kuyanywa abana bakayanywa kubera tuba twabuze dukura amabombo. Amatuwarete yarasambutse yaramaze kuvangavangana n'amazi, ni kuvuga abariko barasha mu mazi hari gucafu bwinshi. Nitugira agasabuni ko kumesa, nitugira amatuwarete meza. Twa dukeneye bo dufasha amatuwarete, turayakeneye nk'abari mu duhema ntibagira aho bituma, abari mu duhema bimba kanoje impande y'inzu akabariho bihagarika. Urumva ubwo n'umwanda urenze cyane cyane nuko hobaho gupompa kuko ubu aya mazi yose ni micafu gusa, kuko amazi yarabaye menshi, amatwarete araduga. Kuvuga ko aho duhonyera hose ruvuga ko aya mazi yahonyemo rimwe kabiri utangura gutonoka ibirenge, kuvuga ko ibintu bice bigufata kuko amazi ni micafu gusa. Saba ko boyapompa kugira ngo imicafu ife. Abene gihugu bo mu Gatumba barasaba ko leta yobubakira idigi ikinga amazi y'uruzi Rusizi kubera ko kwama baraturatura bibagejeje habi. Benshi muri bo ngo bakaba batarota bava mu Gatumba kuko ariho bavukiye, bakavuga ko kujanwa handi hantu vyobagora kubaho. Bo kwihutira twebo dukorera Rusizi ko tubibona kubera nk'ubu nko mu Gatumba imibere yaho abantu barayimenyeye, barabona iyo baronderera ubuzi. Nko kuvuga ngo leta yo twimurika dukura aha hantu, je nuva kumenya neza abantu ntibokoroherwa nibo babashike bokoroherwa, byabinezereye umutima w'abantu. Twe gusiga twosa dosaba dukorera Rusizi amatwe tugume tubanga muri Gatumba, nta bindi twosaba. Bo twege icyo twoyisaba nk'abene gihugu ni kuvuga ko barakwiye cyane kwihutira kumanza kuraba Rusizi rudutera kugira ngo bikunde bahubake igigi bibandanye kugira ngo amazi hamwe yoza ntace yongera kwinjira. Kukiri batwakira igigi kuri Rusizi kuvuga ko mu Gatumba ntangora nuko yodufasha ikatuzibirira Rusizi. Nico gikintu nyamukuru twege twosaba abanyagatumba abene gihugu. Tukabamenyesha ko guhera itariki 1 Ruheshi 2021 ibikorwa byo gupoma umuti bikaba byaratangujwe n'ishirahamwe Croix Rouge kugira ngo habe gukinga indwara ziva ku isuku rike.